rero mugabo Imana itarobanura abantu ku butoni. Imana umuremyi w'ijuru n'isi yo itaraba nk'uko abantu baraba. Imana itumye umumarayika wayo ngo amanuke agende kuri wa muntu yamaze kwiyakira. Uyu muntu asanzwe azi neza ko atatazovamo. Uyu muntu asanzwe azi neza ko atakintu azoshikako. Uyu muntu atakazoza karekare keza karyoshe gatomoye yiteze gushikako. Uyu muntu ariko arikwita utugano twiwe mu bwato bwimbwe ahantu mu kuzimu ariyo yihambye, atiteze kuzoduga ngo aje kw'isonga ry'igihugu. Uyu muntu ni w'Imana itumye k'umumarayika. Umumarayika nawe aragenda rero ngo agezeyo aramubwira ngo aramwiyereka ngo aramubwira ngo Uhoraho ari kumwe nawe, ewe wa muhizi w'inkomezi. Imana yacu nihimbaza. Aya majambo yanyoje. Kumbe umuntu umunyantege nke kubw'ikiziriko c'amateka kimuhoshe, kubwa karande yo mu muryango, kubw'ibyo bamuvuze ko mu muryango, kubw'ibyo umuryango wiwe wakuriyemwo, kubw'ibyo batekereye abiwabo mu gisokuru no mu gisokuruza. Kumbe uyu muntu Imana imufitiye umugambi. Imana itarobanura abantu ku butoni, izanwe no kumukoresha iby'ubuhizi, izanwe no kumukura kw'agasuzuguriro, izanwe no kumukura muri kano gakengegwe, izanwe no kumukura mu kibanza c'inyuma y'abandi kivuga ngo wewe uri umuhererezi, hariho ibyo udashobora kuronka uciye kuri bakuru bawe. Wewe gushikirwa kwawe ni ukw'inyuma hariya mu bakomoka kuri Yowasi. Ariko Imana sinzi ibyo yafatiye ko mu kugira ngo imubonemwo inkomezi zidasanzwe. Imana yacu nihimbazwe. Ituma umumarayika araza mu izina ry'Uhoraho avuga ngo Uhoraho ari kumwe nawe, ewe wa muhizi w'inkomezi. Imana yacu nihimbazwe. Ni koko amateka wigishijwe, ibyo wabwiwe, ibyuzi muri kahise kawe